rero tubanze tubumbatire umutekano. Nitwamara kubumbatira umutekano hama iterambere rice rikurikira. Dukorere hamwe, ntimuze mu ngabire, ntimuze mu nanize. Dukore ibikorwa bya komine, dukore ibikorwa by'iterambere. Komine izoba nziza ari uko tuyubatse. Rero tuzoronka akanya kisanzuye ko kuyaga. Turasubiye kubaramutsa abakunzi b'Amabaye Media TV kuko mudahengeshanya kwa muri kumuradukurikirana. Tubasabye imbabazi rero kuko tumaze imisi tutariko turabashikiriza ibiganiro bishasha. Ntibyavuye kuri twebwe rero, byavuye ku bagizi ba nabi batwibye telefone twara dukoresha mu gushiraka ibiganiro byacu kuri rubuga. Tukaba twaragerageje kurondeza ariko ntibyadukundira ko dushobora kuyironka. Tubasabe rero bakunzi b'Amabaye Media TV kwihangana, natwebwe tugo dukoresha ingufu zose kugira turabe ko dusubira kuronka iyindi telefone ishobora kudufasha gushaka ibiganiro nkuko twahora tubishirako ku mwanya ku mwanya. Reka tubasabe rero mwebwe mwese bakunzi b'Amabaye Media TV mutaragira sabone canke subscribe ko muraba munsi y'iki kiganiro ahanditse sabone canke subscribe mukahakora ko muca mubona haraga kengeri nakone mugakoreko. Nyuma yaho muca mubona ahanditse toute canke all nahone muhakoreko kugira ibiganiro byacu tuzokoma turabashikiriza bizokwame bibashikira byoroshe. Uyu munsi rero igenekerezo rya 13 kwezi kw'icumi umwaka wa 2023, umunsi wo kwibuka waturondereye intayo kwikukira mu gihugu cacu c'u Burundi muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Ni nawo munsi habaye ibisikanya mu mabanga yo kurongora bene gihugu ba komine Mabayi ryabaye hagati ya musitanteri mushasha hamwe na musitanteri w'imfata kibanza. Uwo nawe akaba yari umunyamabanga nshingwa bikorwa ntayegayezwa muri komine Amabayi. Yaramaze amezi 2 arenga gatoyi arongoye komine Mabayi by'imfata kibanza. Nyuma yaho uwahora arongoye komine Mabayi ahagarike mu mabanga yo kuyirongora hari kuwa 10 ukwezi k'umunani umwaka wa 2023. Nyuma yaho rero inama mpanuzo jambo ya komine Mabayi yaratunganije amatora yo gutora uwundi musitanteri ashobora gusubirira uwo yahahora. Ayo matora akaba yabaye kwigenekerezo rya 15 kwezi kw'icenda umwaka wa 2023. Muri ayo matora rero hatowe umukenyezi Izomporera Jeanne ku majwi 72.4 kwijana. Kwigenekerezo rya 2 kwezi kw'icumi umwaka wa 2023 niho hasohoka icanditse gisinywe kunanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, umushikiranganje wa mbere hamwe n'umushikiranganje mu byajeje harimo intwaro yo hagati mu gihugu, cemeza ko umukenyezi Izomporera Jeanne abaye musitanteri wa komine Mabayi. Ibirori rero byo kubisikanya byari byitabiriwe n'abarongozi benshi batandukanye. Aha twovuga umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari, umuhanuzi wa Buramatari mu byajeje harimo imibano n'imico n'akaranga, umugenduzi w'ubutunzi bw'amakomine mu ntara ya Cibitoke, umukuru w'inama mpanuzo jambo ya komine Mabayi, urongoye ikambi ya gisirikare iri muri komine ya Mabayi, urongoye igipolisi muri komine Mabayi, urongoye iperereza muri komine Mabayi, abajenama ba komine Mabayi, abahanuzi ba musitanteri, abarongoye ibisata bitandukanye muri komine Mabayi hamwe n'abene gihugu batari bake bose bari bahishikiye. Amajambo rero yavuzwe. Uwaserukiye Buramatari w'intara ya Cibitoke ariwe chef de cabinet yatanguye gushima anatanga n'indamutso ku bene gihugu yarungikanywe na nyakubahwa Buramatari w'intara ya Cibitoke. Acavuga ko baje gufasha mu ibisikanya rya musitanteri mushasha hamwe na musitanteri yahahora w'imfata kibanza. Yashikirije ko gushikiriza abene gihugu musitanteri mushasha ko bizokogwa n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu. Ivyo navyo bikaba bizomenyeshwa hanyuma. Uyu munsi rero hakaba habaye ibisikanya. Yaciye agaruka kucerekeye umutekano aho yasabye abene gihugu kubungabunga no kugamburukira iyo ndongozi shasha ya komine Mabayi.
yaciye ahereza umwanya umukuru w'inama mpanuzajambo ya komine Mabayi, aho nawe yatanguye gukeza no kwipfuriza kuroranirwa uwo musitanteri mushasha mu mabanga agiyemwo. Asaba n'abenegihugu gushigikiza musitanteri mushasha ibikorwa babanje kubungabunga amahoro n'umutekano. Yanasabye musitanteri mushasha ko yozohanuza mu gihe hagize ikimubakiye, eka mbere akanahanurwa kandi akumva impanuro. Mu nyuma chef de cabinet yaciye ahereza umwanya musitanteri mushasha kugira nawe aramutse abenegihugu. Nawe yaciye afata ijambo avuga ati: tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe, ibikorwa, umutekano, urukundo, gushira hamwe muri komine yacu y'Amabayi. Nta majambo menshi nza kuvuga atari amajambo yo gushima, nkengurukira cyane cyane mwebwe bavukanye banyamabayi, mwebwe mwambaye hafi, hari abasengeye, hari abampanuye, hari abampereye byinshi kugira ngo nshobore gushika kuri iyi ntambwe. Mwese rero muri rusange ndabakengurukiye, mwihamashi. Nkuko abahejeje gufata amajambo babivuze, igikorwa gihejeje gukoreka nikimubona kwari kugira ngo banshikane ngaha muri iki kibanza. Hariho benshi bagiye barantelefona bambarira ati ngusinye, nkababwira ati suko bigenda nimurindire muzobimenya. Rero ndaje abagiye barantelefona ku wa mbere muraze munsage mu biro, kuko burya hajya mwantelefonera si hakazi kabera. Sinari kubikorera ku telefone, rero umunsi wa mbere ndi ngaha kugira dutangure imirimo ya komine yacu. Nanje rero nkuko abandi babivuze, nta majambo menshi nshaka kuvuga, ariko ndashaka kuvuga akantu kajanye n'umutekano. Burya umutekano ni karahara mu Ruganda ntibacura. Nta muntu n'umwe yoba ari ngaha yoba aribagira ibintu byari bihitiriye muri aya mezi abiri. Mwarabyumvise mwese. Rero turi ngaha kugira ngo turandurane n'imizi bijya bintu byari byaduteye. Ijyange somi yari yatwinjira, tuyirandure mu mitima yacu, hama twubake Mabayi nziza, twubake Mabayi nziza. Bijya bibazo mukabitiza umuhoro bikabandanya byinjira. Murazi yuko ubu hasigaye umwaka umwe n'igice kugira komine Mabayi yitirirwe iyindi komine turi hamwe, izoba yitwa komine Mugina. Rero nitwabandanya twitwara nabi, ikicaro cya komine Mugina ntibizokunda ko kiza ngaha, kandi komine irimwe abantu bitwara nabi, ndetse bashobora no kwinjiza abantu bateza umutekano muke mu gihugu. Turi kumwe? Bisigura rero yuko ikicaro gishobora kuzova ngaha Mabayi kaja handi hantu, kandi twari dufise amahirwe yuko ikicaro cya komine cyoje ngaha. Rero tubanze tubumbatire umutekano. Nitwamara kubumbatira umutekano, hama iterambere rice rikurikira. Dukorere hamwe, ntimuze mu ngabire, ntimuze mu nanize. Dukore ibikorwa bya komine, dukore ibikorwa by'iterambere. Komine izoba nziza uko tuyubatse. Rero tuzoronka akanya kisanzuye ko kuyaga, nzobasanga mu mitumba, nzobasanga mu mazone, ndi ngaha kugira ndabagendere, ndi ngaha kugira tuyage, dukore, twungurane ivyiyumviro, hajya nta wikwiza. Umuntu aguma yiga. Nyakubahwa mukuru w'inama mpanuzajambo ya komine yambariye ati uraba umuntu ahanurwa yumve. Nawe yongera avuga ati tuzoguhanura, kandi acasaba ati mpanurwe numve. Nyakubahwa ndabemereye yuko nimwampanura mu by'ukuri, mukampanura mutantega imitego, jewe n'ukuri ndabemereye kuzobagamburukira kandi ndabumvira. Ndabibemereye imbere y'abanyagihugu. Rero namwe bene gihugu, ntimuze mu ngabire ngo munanize. Hajya musitanteri n'abene gihugu ashigikirwa n'abene gihugu. Ninda batumira mu bikorwa rusange ntimuze, bazobona yuko
ntabibabwiye kandi nabivuze kubera iki ubugabo kandi iyo ngeso barayituvugako. Rero ibyo twahora dukora mu butamenya tubihebe, kuko ibyo twoba twitwaramo nabi mu zindi komine atariko biri biheza bikadusigira isemo mbi, ugaca usanga rero komine yacu iriko ija ku kibanza ca nyuma mu ntara yose. Reka rero ngeze ngaha ndabashimire mwese muri rusangi, ndabakengurukire nizera yuko tugiye gukorana neza mu mwanya wose ngiye kuzomara muri komine yacu ya Mabayi. Murakoze, Imana data mushobora byose ibahezagire. Mabayi Media TV ikaba yipfurije musitanteri mushasha kuroranirwa mu mabanga agiyemwo yo kuyobora abene gihugu ba komine Mabayi. Reka rero tubasezera mwebwe mwese, ahasigaye na mu bindi biganiro bizokurikira naho ubutaha.